ukarinda ijambo ryawe Mana urakomeye ukora ukamengo urahejeje ariko ibikorwa vyawe Mana vyamara gaheta uteba ukamengo ntibizoshika wibuka isezerano wavuze unanwe kurundi uvuga ukamengo biraheze ariko ukarinda ijambo ryawe Mana urakomeye ukora ukamengo urahejeje ariko ibikorwa vyawe vyamara gaheta uteba ukamengo ntibizoshika wibuka isezerano wavuze unanwe kurundi nzovuga uburyo ukora aho wasanze ibyo wambwiye nzovuga ko nakubonye nasanze urenze ibyo bambwiye nzovuga rwa rukundo rwawe kuko wankunze ntabikwiye amateka yawe yanditswe no mu bitabo kugira ngo ndakumenye wese ariko ntibyakunda buri munsi mbona ubwinshi bw'imbabazi zawe ndagize urukundo rwawe ukampa inkomezi hari byinshi wakoze amaso yanje yabonye umutima wanje uragukunda shema giza sovuga uburyo ukora aho wasanze ibyo wambwiye sovuga ko nakubonye
yawe yanditswe no mu bitabo. Thank you, Lord. gusa buri munsi mbona ubwinshi bw'imbabazi zawe papa. hari byinshi wakoze amaso yanje yabonye, umutima wanje uragukunda shemagizwa. hari inyenyeri yabonetse mu muryango wa Dawidi ni Kristo. hari intwari yabonetse izina ryayo ritusubirizwa mu mateka y'ijuru no mw'isi. afise izina rya rurangiranwa ikuzimu baramuzi ko afise izina rya rurangiranwa. ivyaremwe byose biramuzi ko afise izina rya rurangiranwa. hari inyenyeri yabonetse mu muryango wa Dawidi ni Kristo. hari intwari yabonetse izina ryayo ritusubirizwa mu mateka y'ijuru no mw'isi. afise izina rya rurangiranwa ikuzimu baramuzi ko afise izina rya rurangiranwa. ivyaremwe byose biramuzi ko afise izina rya rurangiranwa. Hallelujah.
isi n'ikuzimu ntawabonetse ngo akizingurure. Uri intwari Yesu, uri umukiza, ibyo wakoze ntibizibagirwa. Uri intwari Yesu, uri umukiza, amaraso yawe yacunguye isi. Ushimwe mwami, warakoze mwami, kwisi warabana, wakije abagwaye, ibyo wakoze twarabibonye mwami, kandi ntituzovyibagirwa. Oya, emwe namwe binkikushe, ndababwira amamisozi, namwe mwabiyaga, emwe vyaka vyo kwijuru, muze hano dushime umukiza wanje. Emwe vyaka vyo kwijuru, muze hano dushime umukiza wanje. Thank you Lord, wabingize we, emwe namwe binkikuje,
marira nk'amisozi nange nabiyaga emwe byaka byo kwishura muze hano dushime umukiza wanje emwe byaka byo kwishura muze hano dushime umukiza dupfukamye imbere yawe mwami n'umutima uciye bugufi Yesu turabe mu nyonga hawe hera turabe mu nyonga hawe hera dupfukamye imbere yawe n'umutima uciye bugufi imitima yacu irakunyotewe ihema yacu irakunyotewe
story. Yeah, story yatanguye igihe mvuka ubwa kabiri nakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, candamwemera ngo aganzuye umubiri, candamwemera ngo afate control y'ibintu vyanje vyose vyari vyarananiranye. Ubu naratahuye ko ari we se w'imfuvyi, eka ni El Olam, Imana ihoraho. From zero to hero, now I'm the hero, now I'm the winner, now I'm the king. Yambwiye kakajambo ati humura mwananje, ugiye kubaho ubuzima butangaje, akira vyose kugira ubiganze. Amen. Narakumva ko waremye ijoro n'isi, urungika umwana wawe ava mw'ijuru, wacungura ivyaha vy'abari mw'isi yose, ngo abakure mu mwiza abazane mu muco. Ubuzima bwanje ntibwagira definition, kuko aho nari hose nama niteze punition. Ubu narakubonye ko ari wewe solution, nico gituma wampaye une nouvelle destination. Kukumenya mwami vyatumye ntekana, ivyizigiro vyanje vyose biri kuri wewe. Ubu singitinya ikintu na kimwe contera, kuko wandagije abamarayika bawe. Kera nari mu mwijima, ukomeye nduwo gupfa, wasanze aho nihebuye, umuruhusha rwo kubaho, wankunze vy'igitangaza, ivyo ntashoboye no kumenya. Yesu wanje ukuzi mwiza, ndagukunda.
ibiganza ati Yesu wanje mukunzi mwiza. One, two, let's go. Yeah. Akunda nawe nkemuyanjiremeza ko nakiwe n'uwo muco, umubiri wanje uremeza ko nakiwe n'uwo muco, umutima wanje uremeza ko nakiwe n'uwo muco, ijuru ryaravyemeye ko nakiwe n'uwo muco, bikuzimu baravyemeye ko nakiwe n'uwo muco, ibi nkikuje biremeza ko nakiwe n'uwo muco. Yesu wanje mukunzi mwiza ndagukunda. Yesu ndagukunda mukunzi mwiza ndagukunda. Let's go. Yesu wanje mukunzi mwiza mukunzi mwiza. Come on. Yesu wanje Yesu wanje mukunzi mwiza mukunzi mwiza. Naho bovuga ko bidashoboka, naho bovuga ko ntazobaho, naho bovuga ko isi nayihetse, naho bovuga amajambo menshi, arahari uwo ni Yesu, arahari uwo ni Yesu. Oh, oh. Naho bovuga ko bidashoboka, naho bovuga ko ntazobaho, naho bovuga ko isi nayiheze, naho bovuga amajambo menshi, arahari uwo
kazoza kanje karashigikiwe kuko mfise umwami Yesu, kuko mfise umwami Yesu. Nahawe ubuzima butavumika, ubuzima bwanje burahezagiye, ibyo nkora byose biganje n'Imana, kazoza kanje karashigikiwe kuko mfise umwami Yesu, kuko mfise umwami Yesu. Nahawe isezerano rikomeye, imisi yose yo kubaho kwanje oya singikwana na Satani, oya byose Yesu yarabirangije, ivyari kunzinda ubu ndahiriwe, ubu ndahiriwe. Nahawe isezerano rikomeye, imisi yose yo kubaho kwanje oya singikwana namba na Satani, byose Yesu yarabirangije, ivyari kunzinda ubu ndahiriwe, ubu ndahiriwe. Ashrak mıdıkız ki ganzo mami Himba ismal gihe waboneka, ubwami bwawe bwahinduye amateka y'isi no kurakirwa. Ukuntu watetereje Satani kuku musaraba, ingoma yabera warayiharaniye kugera no gupfa. Gihe waboneka,
indwara zose ukuntu wambaye ubworo kugira ngo mbe ubutunzi ukuntu mwikuje impande zose kugira musinanirwe ndagushima mwana Yesu warakoze twese hamwe ukuntu wababaye none ubu wuzuye ibitwenge ukuntu wakubiswe kugira ngo nkiri warasose ukuntu wambaye ubworo kugira ngo mbe ubutunzi ukuntu mwikuje impande zose se 1 2 3 4 Yesu warakoze wangiriye neza wasanye ubwami bwawe ku isi muri jyewe umuvumo w'urupfu wacagaguye ca gisato wasanye ubwami bw'umuco uzoshinga ibendera ryawe aho ndi wakuye umuvumo w'urupfu wacagaguye ca gisato wasanye ubwami bw'umuco uzoshinga ibendera ryawe aho ndi uzoshinga ibendera ryawe aho ndi uzoshinga ibendera ryawe aho ndi ushobora kumutazira uwo mwami uzoshinga ibendera ryawe aho ndi singifisa nuhanzibira canke ibwirizwa rimbuza kwegera Imana icadutanya cakuweho igihumu curasa mu mwisa hakabona hafi y'umwami wanje icadutanya cakuweho igihugu